Ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Sangwa kaze rero mu makuru yacu yo muri kano gatondo ko kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko imirwano irimo kubica bigacika mu misozi ihanamiye igisagara cya UVIRA. Muri kano gatondo urugamba rwambikanye. Abasirikare b'u Burundi FARDC ndetse n'abazarendo barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23. Noneho intambara yeruye, barimo guhangana imbona nkubone, aho birimo kugaragara yuko M23 yatangije ibitero kaminuza bigamije kwigarurira igisagara cya UVIRA. Iby'iyi mirwano irimo kubera hafi ya UVIRA turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Major Gustave w'igisirikare cy'u Burundi yaraye arasiwe mu micungararo y'igisagara cya UVIRA. Ndasubiramwo, Major Gustave RWAGASORE w'igisirikare cy'u Burundi yaraye apfiriye muri Kongo. Amakuru dufite aremeza ko uyu majoro yarashwe n'abarwanyi ba M23. Hari amakuru yemeza ko yaguye muri ambushi ubwo yarari kumwe n'abandi basirikare b'u Burundi bagera kuri 17. Amakuru akemeza yuko uyu Major Gustave yarafatiye runini cyane abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Ubungubu rero M23 yamaze kumwivugana uko yamwishe ndetse na operasiyo zikomeye cyane M23 yaraye ikoze muri iri joro, nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku bwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwarasiwe mu kiyaga cya Tanganyika ku munsi w'ejo. Nkuko nabibabwiye mu makuru yacu, abarwanyi ba M23 barashe ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Ubungubu rero bimaze kumenyekana ko abasirikare benshi b'u Burundi baguye muri buriya bwato, abandi bakaba baraburiwe irengero. Iby'ubu bwato bw'igisirikare cy'u Burundi ndetse nuko ibintu bihagaze kugeza ubu nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko urugamba rwongeye kwambikana muri Warikare. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21 harimo kumvikana amasase menshi cyane muri teritwari ya Warikare. Abazarendo ndetse na FARDC barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23. Biravugwa yuko M23 yaba yatangije ibitero karundura bigamije kwisubiza Warikare centre. Ngo ni nyuma yaho FARDC igabye ibitero bigamije gushotora izi nyeshyamba, ndetse FARDC ikaba yari irimo gushaka kugota M23. Ku munsi w'ejo kandi indege z'igisirikare cya Kongo zagaragaye mu kirere cya Warikare. Ni ibintu rero M23 ivuga yuko idashobora gukomeza kwihanganira, ubungubu ikaba yatangije ibitero bigamije kwigarurira Warikare. Iby'iyi mirwano nabyo turaza kubigaruka ko idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore, kanda kuri like kandi usangize abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu, aya makuru yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru y'akababaro yamaze kugera mu gisirikare cy'u Burundi. Major Gustave RWAGASORE w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yiciwe mu gisagara cya UVIRA. Amakuru yizewe aremeza ko Major RWAGASORE Gustave yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, Major Gustave RWAGASORE w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yiciwe muri UVIRA. Amakuru akemeza yuko abarwanyi ba M23 aribo bamushahuye.
uyu Major Gustave yari amaze iminsi arongoye ibikorwa by'iperereza hariya muri kariya gace ka Uvira nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Major Gustave Rwagasore yari ari kumwe n'abandi basirikare barenga 20 ubwo bagwaga mu gico cy'abarwanyi ba M23 maze bakabivugana. Baguye muri ambushi ikomeye cyane. Amakuru akemeza yuko uyu mujyi wa Uvira urimo abarwanyi ba M23 b'abakomando babandi bashinzwe gutegaza ambushi abasirikare bakomeye ba Kongo ndetse n'abarundi. Bivugwa yuko hari itsinda ry'abakomando kabuhariwe boherejwe na General Makenga mu gisagara cya Uvira. Akazi kabo ni ugusabota ibikorwa bya FARDC, kugaba udutero shuma ndetse no gutegaza ambushi bamwe mu bategetsi ndetse n'abasirikare bakuru ba FARDC n'abarundi. Ibingibi rero ngo nibyo byaraye bibaye kuri Major Rwagasore Gustave w'igisirikare cy'u Burundi. Yisanze neza yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba General Makenga, ndetse amakuru yizewe akemeza ko yapfanye n'abandi basirikare barenga 17 b'igihugu cy'u Burundi. Uru rupfu rwa Major Gustave Rwagasore rwamaze kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi, ndetse biravugwa ko ari ibyago bikomeye cyane kuba uyu Major yiciwe muri Kongo. Amakuru atugeraho kandi akemeza ko iyi operasiyo yakozwe n'abarwanyi ba M23 ari imwe muri operasiyo zageze ku ntego zazo, ndetse M23 muri iyi minsi ikaba irimo gukora za operasiyo zikomeye cyane zo gutungura abasirikare b'u Burundi. Ngira ngo murabyibuka ko M23 mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 19 rishyira igenekerezo rya 20 yagabye igitero gikomeye cyane cya drone mu gace ka Shabunda. Ni muri teritwari ya Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Hagabwe igitero gikomeye cyane cyahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 60, abandi benshi barakomeretse. Ndetse amakuru yizewe akemeza yuko M23 yakoresheje drone z'ubwiyahuzi ikarasa no ku kibuga cy'indege cya Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero birerekana yuko M23 urugamba yarushyize ku rundi rwego. Intambara irimo guhindura isura mu buryo bukomeye. Mu gihe rero Major Gustave Rwagasore we yaraye yitabye Imana, reka tugaruke ku mirwano ikomeye cyane ibyukiye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21 urugamba rwambikanye. Intambara ikomeye cyane irimo gushamiranya M23 ndetse n'itsinda ry'abafatanyabikorwa ba FARDC. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu misozi hanamiye igisagara cya Uvira. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano irimo kuba muri kano gatondo ari imirwano ikomeye. FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bakoze ku ntwaro zabo zikomeye. Barimo kurasana mu buryo bw'imbona nkubone n'abarwanyi ba M23. M23 nayo irimo gukoresha intwaro zikomeye, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko amakamyo menshi atwaye abarwanyi ba M23 yakomeje gusatira igisagara cya Uvira, ndetse M23 ngo ikaba irimo kuronka ramforu ikomeye cyane y'abasirikare benshi barimo kugera muri kariya gace. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga ko nta kabuza M23 yatangije ibitero kaminuza bigamije kwigarurira igisagara cya Uvira. Hari hashize iminsi kandi M23 itangaje yuko izigarurira igisagara cya Uvira ikarengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ni mu itangazo ryasomwe na Bwana Lawrence Kanyuka avugira abarwanyi ba M23 yavuze yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kugwa mu makosa akomeye cyane nkayo cyakoze mu bihe byashize. Lawrence Kanyuka rero akavuga yuko M23 itazarebera, ahubwo ko izarengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC n'abarundi.
Amakuru arimo kungeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko imirwano ikomeye, ndetse amakuru arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cya Kongo aremeza ko abasirikare ba Kongo nabo bari determine, ngo bafite ubushake ndetse n'umurava wo kurwana mu buryo bukomeye. Ni ubwa mbere FARDC ngo irimo kurwana idasubira inyuma, ndetse ngo ni ibintu bitangaje cyane kuko FARDC biragaragara ko yikubise agashyi ngo yinyaye mu isunzu. FARDC nayo ngo irimo kurwana mu buryo budasanzwe. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku akavuga ko uru rugamba rukomeye, ndetse ngo biraza kugorana ko uruhande rumwe ruza gusunika urundi. Iki gisagara cya Uvira kirimo kumaranirwa n'abarwanyi ba M23 ndetse na FARDC. Ni igisagara cyiza cyane giherereye ku nkombe za Tanganyika. Ni igisagara neza cyegereye cyane igihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi rero bakaba barimo kurwana bagira ngo M23 itigarurira iki gisagara. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko ibyago bibayeho M23 igafata Uvira byashyira mu kaga gakomeye cyane umutekano w'u Burundi. Kuva muri Uvira werekeza Bujumbura ni ibirometero bike cyane. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukavuga yuko bwarwanyije M23 mu buryo bukomeye. M23 ngo yigaruriye igisagara cya Uvira, nta kabuza nayo ngo yafasha abarwanyi ba Red Tabara maze bakagaba ibitero bikomeye ku butegetsi bw'u Burundi. Iyi rero niyo mpamvu abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo kugira ngo M23 itigarurira igisagara cya Uvira. Mu yandi makuru arimo kuvugwa muri kano gatondo, reka tugaruke ku byaraye bibereye muri Tanganyika. Ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwaraye burashwe ko n'abarwanyi ba M23. Kugeza ubu amakuru amaze kumenyekana aremeza yuko abasirikare 21 b'u Burundi bitabye Imana, abandi baburiwe irengero. Kugeza ubu ngubu ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abatabazi barimo kwibira hasi muri Tanganyika bakomeje gushakisha ibiziga by'abasirikare b'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 nibwo abarwanyi ba M23 barashe ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Ni ubwato bwari muri Tanganyika. Amakuru akavuga ko ubu bwato bwari butwaye abasirikare bari barimo kwerekeza muri Kongo. Bwararashwe rero ndetse abarenga 21 bitabye Imana, abandi bo bamaze kumenyekana kuko abandi baburiwe irengero. Ibikorwa byo gushakisha ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birakomeje hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ntacyo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza kuri aya makuru, ndetse nta n'icyo abarwanyi ba M23 bigeze batangaza kuri aya makuru y'igitero gikomeye cyane bagabye ku bwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Amarira n'agahinda ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Agashavu karaniga, imiborogo ikomeje kwiyongera, ndetse abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira muri izi ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho muri kano gatondo, nuko urugamba rwongeye kwambikana muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko muri kano gatondo imirwano irimo kubica bigacika. Harimo kumvikana amasase menshi cyane muri teritwari ya Warikare. Amakuru aravuga yuko M23 yabishaka kwisubiza agace ka Warikare Centre. Aka gace M23 yari yigeze kugafata, ariko nyuma yaho iza kukikuramo ku bushake bwayo. Murabyibuka ko Warikare Centre M23 yari yayicakiye, ariko nyuma yaho M23 yayivuyemo, bikavugwa yuko igihugu cya Katari aricyo cyabasabye gusubira inyuma kugira ngo bazajye mu biganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibintu rero byaba byahinduye isura kuko imirwano irimo kubica bigacika, ndetse bikavugwa ko FARDC nayo irimo kurasana na M23. Kuva ku munsi w'ejo indege z'igisirikare cya Kongo zarashe muri teritwari ya Warikare. Abarwanyi ba M23 bakavuga ko ari agasomborotso, ndetse ko batazihanganira ubu bushotoranyi bwa FARDC.
Iyi rero ngo niyo mpamvu yaba yatumye M23 nayo ihaguruka ikaba igiye kwisubiza agace ka Warikare Centre. Ikirimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano irya nino muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nuko imirwano irimo kubica bigacika. Biragaragara yuko ibiganiro byahuje ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 ntacyo byagezeho. Amahame shingiro azayobora ibiganiro bizabahuriza i Doha muri Katari biragaragara yuko ntacyo avuze. Imirwano niyo irimo kubica bigacika ndetse biragaragara yuko impande zombi zambariye urugamba.